Only football can make you feel like this. Absolutely incredible.
Okay, bakunzi bayi Watch Top TV nkuko twamatua nkuko musanzwe mubimenyereye turi ku mwanya nga turi kumwe n'umukinyi mu bakinyi baheje ukino rukino gwahuza umugwi wa Kazoza FC na Unite FC ngahanye ni Muyinga zose ni ekipe zo ngahanye mu ntara ya Muyinga hama turi kumwe n'umwe mu bakinyi reka tumubahe kwanza banza bidondore. Amazina bayitwa Munezero Imani ariko nickname ni Pogba. Okay, nickname Pogba. Okay. Reka je basi ndakwitwe Pogba uri umwe mu bakinyi ba Kazoza barengo barakina urukino barimo rahuza umugwi wa Unite FC. Uravye kubadukurikirana wowe uri umukinyi ukina uruhi ruhande. Ina mediane numero 8. Okay, numero 8 kandi twabonye niwe ari capitaine wa equipe. Uri umwe mu bakinyi twabona yuko mu kibuga vyanse byo bari kubera iko ofisi kihe kibazo mu kibuga gushika yaho koca afata umwanzuro wo kuca gusohora mu kibuga. Entraînement gende mu bantu bagize entraînement nyayi cyane cyo kibazo nco gituma nta kinyonko nyene sanzwe nkina cyo gituma nako caca afata n'umwanzuro kunkuramo. None Pogba kuba udakora entraînement ntubona ko vyari ku ntubona ko vyagize intambamye mu equipe yawe bigatuma yaho mushobora kubura ibisindo bivanye nico kintu nyene vyashitse ariko n'ibintu bigiye gukosorwa ibintu nyene bisaba dutangure gukorera hamwe kubera nabonye equipe yacu simbi cyane. Sawa Paul twifurije amahigo hama Paul iyi equipe ya Kazoza niyo equipe usanzwe ikinamwe ibihe byose wayinjemwe gute mwajemwe gute muri equipe? Iyo equipe siyo sanzwe nkinira nyene ariko ndayimazemo imyaka 3 ndayikinira ariko siyo equipe yanje d'origine. Equipe yanje d'origine bayitwa Ndiragakura. Iyi ne siyo equipe yanje ariko ndayimazemo igihe kinini yanye turamaze kumenyerana cyane. Paul twabonye kuri urukino ruheze nk'abakinyi nirihe banga mwakoresheje kugira mushobore kugombora ibisindo bibiri byose bari babasinze ibisindo bibiri bari babasinze mu gice ca mbere igice ca kabiri mugatangura igice ca kabiri mufse babatekira impamba y'ibisindo bibiri byose kubusa nirihe banga mwakoresheje kugira mushobore kugombora ibisindo byose? Ibanga twakoresheje nuko twakoreye hamwe twitanze cyane kandi gituma cyo icadushavuje cyane nuko twaje gukina n'abantu bavuga ngo barahejeje gutsinda ngo baraduhejeje ngo imaci yaramaze kuba cyo cyaduteye ishavu cyabituma re dushira ingufu zacu hamwe twese umwe akoresha ingufu ziwashoboye niba byadufashije no kugombara amagoro yose badutsinze ko no bivuga. Okay, birumvikana mwashize hamwe ni kuvuga nuko ngubumwe none wobabyira iki abakinyi nkabo baza bize intsinzi mu gihe baba batarakina? Kintu babwira nk'umusportif ibyo si ibintu byo kuvuga ngo warahejeje match guti match tarakina. Kintu babwira nuko boreka bakareka ibintu vy'umunwa bakaza gukina match bakaniye ahubwo baza bavuga ati jewe nje kurondera intsinzi nje rupambane bakareka kuvuga ibintu nk'ivyo nyene baza biteguye bavuga ati nje gupambana kwa nta mwana za ngaha abantu bose urabona nk'ujya mu dogo yabatsinze goli n'umwana afinaga nka 14 abatsinze goli abantu babatama kujya boza bakaniye nyene buri match kubera twagombeye kubuzembe nyene cyane nabonye ko badekoye cyane badekonye sana nkuko bisanzwe bakunzi ba Watch Top TV aha twibereye kuri stade Umuco y'Imuyinga aho twemo turakurikirana urukino rwarimwe rurahuza umugwi wa Unite FC n'umugwi wa Kazoza FC. Tubusa yose iyo migwi tubusa ko yose iyi migwi ariyo ngaho iwacu Muyinga tukaba turi kumwe umwe n'umwe mu bamenyereza twashaka kwanza tumuhe ijambo twibwira akazina. Kwizina nitwa Nyabenda Edouard nkabasanzwe n'umumenyereza w'umugwi wa Kazoza FC. Kwizina ni Nyabenda Edouard akaba ari umumenyereza wa Kazoza FC. Tibusa yuko urukino rurangiye ubunyene rurangiye ibisindo bibiri ku bindi kocha tutabakiriyemwo duheruka equipe ya Kazoza mwamukinye kwanza urukino rwa kangahe? Uru n'urukino rugira kane. Urukino rugira kane none mumaze gusindamwe inkino zingahe mumaze kunganyamwo zingahe kugira abadukurikira kuri Watch Top TV bamenye ivyo ari byo? Tumaze gukina kunganya kabiri amadutsindwa kabiri nyene. Okay, kocha equipe ya Kazoza ni equipe muri championnat two kwitwa ko ari yo mu cicaro ca gatatu benshi bayimenyereye kuri championnat locale. Ni equipe ya Kazoza ni equipe yama
yani yama yitwara neza ibihe byose ya mikina ngaha twama twayikurikiranye ariko mu championnat y'uyu mwaka tubona yuko iri hasi cyane ho bari hingorana oya ntiri hasi ahubwo ni bimwe nyene by'inkino inkino niko zimeze siko vuga ko muguri hasi umugwi urakomeye umeze neza kiretse yuko ugiye gukina umu adversaire misi yose yamakomeye tuhora dukina ke tukashiramo ingufu zose ariko ntidutsinde rimwe na rimwe tukanganya kandi niko biri mu mupira w'amaguru hari gutsinda hari gutsindwa hari no kunganya kandi nivyo birabidushikira ariko ntitwavuga ko equipe iri hasi gusa ihiganwa naryo ntiryoroshe sasa higana n'injoroshe biraboneka ko turavye nk'imatch heze mu mwanya ari match itoroshe cyane yari match itoroshe cyane kabisa ko none ubona ari hehe kubwaho ubona biriko birafira kugira ushobore kuzuratahukana insinziro yo kuzuranganya cyangwa usindwa ubona ari hehe biriko birafira bo sinovuga ngo biriko birapfira ngaha ariko ni bimwe by'umupira nyene ukunganya ariko iyi match kubera imatch zibiri ziheze nta rimwe turatsindwa ntibaza yuko ni match zigiye gukurikira tutazigera dusubira gutsindwa kubera twarabonye amakosa ahari kubona tunganije n'umugwi wa Unite n'umugwi utari woroshe kandi n'umugwi utoroshe nkuko natwe tutoroshe ariko rero tuguma tuvugana n'abakinyi ku mwanya nkibaza yuko tugiye gukina izindi match zizokurikira tuzitsinda ariko sinovuga ngo haraho bipfira ni hamwe nyene mu mupira w'amaguru amaherera tabura canke gutsindwa utamenya ngo biva ariko nerere nyene shika mu mupira w'amaguru atari kuvuga ngo ni kibazo gikomeye gose mu mugwi ariko ni bishika mu mupira w'amaguru gashika umuntu agatsinda canke agatsindwa ego birumvikana ko ari umupira w'amaguru hamakocha uru rukino nyine ruheze tugarutse kuri no rukino ruheze ngo rabahuza n'ikipe ya Unite tibusa ko ikipe ya Unite ari ikipe yakorose mu cicaro ca gatatu kocha tugarutse kuri no rukino rwatanguye ruboneka yuko watanguranye inguvu mu nyuma biza kugihinduka aho umugwi wa Unite FC waciye uba ubinziza ibitego bibiri igice cya mbere kiza guhera ari ibitego bibiri kubusa mugabo igice cya kabiri bikaba ibintu bihindutse ukagombora ivyo bitego bibiri byose bari bagusinze kocha nirihe banga wakoresheje kugira ko umotive abakinyi bawe kugira bashobore gukora nk'ivyo bisinde bibiri ibintu bitari vyoroshe kuburyo n'abafana bari nkorarabiye match batabona yuko ushobora kuvinyumuka ukagombora ivyo bisinde bibiri ibanga sirindi nukobera twamaze kubona kubera igice ca mbere habaye kwiga match turabona inguvu za Unite aho ziri turabona na faiblesse yabo ahiri hanyuma mu gice ca kabiri ca tuyikorerako nico gituma ubona tuvuye muri vestiaire tugarutse muri deuxième mi-temps twashoboye kongera inguvu ama remplacement twagize kubera urabona bo ntibagize ama remplacement menshi ariko twebwe ama remplacement twagize yadufashije yongeye inguvu bituma tubafatira ku nabone kubera ari match tari yoroshe n'uburuhe ntibwabura n'abakinyi biwacu barushe tukabakuramo tugashiramwe abandi naco gituma ubona dushoboye kuronka ari no tarimwe kandi nkavuga ko ari inota ritari ryoroshe kuronka haba ku mugwi wacu haba no ku mugwi wa Unite kandi naryo niturarishima kubera umupira w'amaguru niko biri sawa murakoze cyane kocha twongera kwibutsa ko turi kuri Watch Top TV kocha turagushimiye cyane kwa amakuru kwa kwikaganiro tuganiriye twifuriza amahirwe n'imigisha kuzindi match zose zisigaye hama Imana ibaje imbere kuzindi match zizokurikira hama mushobore kuronka namwe insinzi nkuko bimeze murakoze cyane ndabashimiye kandi ndashimiye no kubona inkino nkizi hari habazikurikirana kubera biraboneka yuko umupira w'amaguru ngahi mu yingi kuratera intambwe kubona hari abantu bawukurikirana omwe hakagira ababiguza barabikurikana batari ku kibuga nkumbure bakabona iyi ni intambwe turiko turatera mu bijanye na communication nanje ndabashimiye gose sawa kocha mugize neza mugira umunsi mwiza okay tubisaba ko bakunzi ba Watch Top TV aha twari twibereye ku kibuga stade umuco y'Imuyinga tukaba twari kumwe n'umumenyereza wa equipe ya KAZOZA aho twamo turakurikirana urukino rwa rahuza n'umugwi wa Unite FC match kaberangiye ari bisindo bibiri ku bindi twibutsa yuko guma kuri Watch Top TV amakuru yose y'imikino
yaba environnement imikino byose zo zirabikurikirana kuri Iwacu Top TV turi ku mwanya buri mwanya ciao ciao